Kuri uno wa gatanu ishirahamwe Strong Bridge ryari riramutse gifurizanya umunsi mukuru wa Pasika. Kubw'urongo iryo shirahamwe Eric Kwizera, uwo munsi wabaye n'akaryo ko kwerekana ibirangurwa n'iryo shirahamwe kuba babitavye ivyo birori mu bwoko butatu. Uno munsi mu kigo Strong Bridge twateguye umunsi twise ntuze journée ya porte ouverte. Mugabo bari umunsi ufise intumbero zibiri mu bihe cyane turi muno munsi nk'abarundi benshi cyane tuko duheruka guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Tuba twiyumviriye uwo munsi kugira ngo haba abagwariye mwa kino kigo abapasya hamwe n'abavyeyi babo baze duhimbarize hamwe Pasika nziza twese hamwe turi kumwe, bamenye ibikorwa turimwo, twongera dusangira duhimbagwa, twatumiye n'abagenzi bacu. Mugabo kandi kuri uwo munsi tuca duprofitiramwo ukaba umwanya wo kwerekana ku bantu batandukanye ibikorwa bitandukanye Strong Bridge isanzwe irangura buri munsi kugira ngo umuntu wese abimenye ari woshobora kuhitura hiture uwokenera ubufasha bumwe n'ubundi ikigo Strong Bridge gisanzwe gitanga ashobore kuburonka. Strong Bridge gisanzwe ari kigo cakira abantu batandukanye mugabo bafise ibibazo z'ingwara zo mu mutwe zifatiye ku biyovyabwenge. Rero Strong Bridge ibiri ngaho ibikora ibikorwa cyane nyamukuru bitatu. Igikorwa ca mbere Strong Bridge ikora turakora muri domaine ya prevention ya madrogue, abantu bashobore kuriha gukoresha madrogue kubera yica ubuzima bwabo. Rero muri izo turagira ibikorwa bya sensibilisation mu bibanza bitandukanye, mu mashuri yo mu secondaire, mu maprison, mu bibanza biri public, amarigara hahandi abantu baba basanzwe babinywera. Mwakaye tukanahimiriza n'indongozi zatowe n'abene gihugu kugira ngo zigire nazo uruhara muri ico gikorwa nyamukuru cyo kugwanya ibiyovyabwenge kuko biba biriko birakora byica ubuzima bw'abantu benshi. Ico ni igikorwa ca mbere ho wagira kabiri Strong Bridge ikora nkuko mubibona ngaha ni kigo hariho abantu baba bahari ni ruhande rwa prise en charge abo bantu baba barasizaho basinzikara cyane kubera ibiyovyabwenge bihereje bitandukanye. Ikigo Strong Bridge kirabatumirira bakaza ngaha bagaherekezwa n'abahinga babimenyereye, haba harimwo abapsychologue babafasha, haba harimwo abapsychiatre muganko do prise n'abaganga baraba ku ruhande rw'ingwara zindi zishobora kuza kubera ivyo biyovyabwenge mu buryo bw'umubiri. Abantu barandura sida kubera ivyo bitera, ama injection bakoresha bakandura n'izindi ngwara zitandukanye. Rero izo equipe iri multidisciplinaire igizwe n'abapsychologue n'abapsychiatre hamwe n'abaganga barafasha mu guherekeza uwo muntu muri izo mpande zose. Ubwo n'uruhande rugira kabiri rwa prise en charge. Uruhande rugira gatatu mu bikorwa Strong Bridge ikora harimo uruhande rw'ingene ku muntu abasohotse ngaha yakize ni gutaherekezwa gusubira kubaho ubuzima bwo mu kibano. Ingene aherekezwa tuyumvira mu nzira zitandukanye, turakorana n'abavyeyi kugira ngo nabo bagire uruhara ni gute bo kwakira wa muntu aba yaragize ivyo yononye mu muryango vyinshi canke mu kibano, ni gute ashobora gusubira kumwakira mu kibano ntibabandanye bamushira ku ruhande bamukumira kuko n'ivyo navyo ubwavyo birashobora gutuma nawe n'ubwiwe asubira kugira ivyo bibazo. Rero turafashanya n'abavyeyi muri urwo ruhande, tugafashanya n'indongozi muri urwo ruhande mu kubahimiriza, muga kandi muri urwo ruhande nyene turizi imyuga itandukanye. Viateur Ciza yashizeho akaba ari nawe aserukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe, avuga ko iryo shirahamwe ryavuye kure kandi kubu rimaze gushika ku bikorwa bihambaye. Ariko Strong Bridge subi inyuma gatoya haraho yavuye, umwe wese yo kwibaza ati mbega Strong Bridge yavutse gute, yabaye gute, niki cadusunitse gutangura bino bikorwa kugira ngo dufashe mu iterambere ry'igihugu. Ubwa mbere icadufashije cyane nuko dushimira cyane igihugu cyacu Burundi kubera cadufashije ubwacu jewe nyene ubwanje ikamfasha. Nahoze ndi umwana w'umwe barabara, nahoze niheza ibero mutwe, ubuzima bwanje bwarononekaye, ubuzima butagira ivyizigiro. Igihugu kiradufasha gifatikanye na ministere ya Jeunesse Sport hamwe na projet ya Criege yakura abana mu barabara. Ico gihe badukura mu barabara tuganiza hamwe batwigisha imyuga, cyadukuye muri aho gahinda gakabije, aho gahinda ko tagira ivyizigiro kadusubiza ivyizigiro. Tumaze kugira ivyizigiro twiyumviriye gufasha abandi.
Icadusunitse gutangura kugira ngo dufashe urwaruka guhereza ibero mutwe ndetse n'abagize ihungabana ry'amagara mu mutwe nuko nanje kera nkuko mubibona ngaha kuri aha gafoto gatoya aha naruyu umwe mu bantu bihereza ibiyovyabwenge. Ngira ngo murabona ko igihugu kimaze kumfasha nahavuye mva nk'umuntu. Uyu munsi ndi umukozi w'Imana mu ishengero rya Gezuzame Kinindo, aho tuvuga ubutumwa bwiza dutanga message y'ivizigiro ngo birakunda ko umuntu yiheje ibiyovyabwenge ashobora gusubira kuba umuntu nk'abandi. Uyu munsi Centre Strong Bridge dufatiye muri uyu mwaka uyonyene, uyu mwaka w'2025 twarafashije abana bashika 883. Muri abana 883 abana 788 bari abana b'abahungu canke bo two kwita mu gitsina gabo. Mu bana 15 twarafashije abana babigeme ndetse harimwo n'abadamu abo twita abafiyemere. Muri abo bantu bose twafashije ibice 27 kwijana bari abafise ibibazo ibibazo bihereza ama heroine. Heroine ni droge twovuga ngaha mu Burundi dukunda kuyita booster. Ibice 27 by'abiheza booster nibo muri abo twashoboye gufasha bari muri abo. Ibice 20 kwijana bari bafise ikibazo cyo kwihereza droge bita cannabis. Cannabis ni urumogi, novuga urumogi w'ivyatsi. Uyu munsi mugo urumogi w'ivyatsi hari n'ibindi byahavuye biba byinshi muri byo ubwo bita skanka. Skanka irikirica ugwaruka wishi. Muri abo harimwo abo ibice 14 kwijana by'abihereza skanka. Kandi ibice 15 kwijana twarose abihereza inzoga. Izi nzoga harimwo izemewe n'amategeko, harimwo izitemewe n'amategeko, iziri mu mugwi abenshi bakunze kuvuga ubusara bwayo. Nyakubahwa warujusurukiye mushikiranganje ndongozi ziri hano za komine Mugere n'abandi mumenye ngo inzoga bita ubusara bwayi ziriko ziramara ugwaruka ndetse n'abakuze kandi ziko zironona amagara yabo. Abenshi usanga amaguru yaravyimbye, usanga bameze nabi, ari kibazo kidasanzwe. Muri abo ibice 10 kwijana barabafise muri abo nkuko twabivuze mu ntango centre de prise en charge maladie mentale ya dependance, nukuvuga yuko turavura ingwara zo mutwe zivuye kuko kwihereza ibiyayura mutwe. Muri abo rero harimwo abari baramaze kugira ingwara bita bipolaire n'abashika ibice 10 kwijana muri abo twakiriye. Ibice 8 kwijana bafise baje bafise ama depression. Depression nibaza ko agahinda gakabije sinzi nka bizi cyane mbwa nibaza ko agahinda gakabije. Bari bagize ama depression. Muri abo kandi ibice 15 bari bafise ivyo bita schizophrenia. Abo bose ni za nzoga, ni ya cannabis, ni gwa rumogi, ni ya heroine. Umaze kuvyiheza cyane haragera igihe amagara yawe mu mutwe agahungabana. Abahoze bihereza ibiyarura mutwe bitandukanye nabo nyene barashima Imana kubw'ibikorwa vy'iryo shira hamwe. Ku mazina banyita Brose Landry, abandi umwe mu bafashijwe na kino kigo Strong Bridge bamfashije guhagarika ibiyarura mutwe, akaba haciye ikiringo c'imyaka 3 shoboye guhagarika ivyo biyayura mutwe. Rero je kugira mbanze kunywa ibiyayura mutwe ibintu vyanshikiye ngeze mu myaka y'ubuyabaga, kugira bishike nuko jewe nagize ikibazo kuva nkiri mutonya, sinashoboye kumenya abavyeyi banje. Muvyeyi umwe sinamumenye, undi nawe aza
nza kwitaba Imana nkiri muto cyane, ndakura muri ubwo buryo. Muga sinahigeze menya yuko umuvyeyi wanje umwe yita papa atawe narinzi, wero narinzi, nasanze atariwe. Baje kubimbwira nkuze, mu nyuma cambana n'icyo gikomere muri jewe, naho nakibanye naco nabuze umuntu ndabiganirira, sinaronka umuntu amba hafi shobora kubiganira, gusa narabanye navyo bintera kuja gufata ibiyayuramutwe. Kuja gufata ibiyayuramutwe ndabifata cyangwa mu mutego wabyo gushikaho nizizigwa navyo hagera aho mbura n'uburyo no bivamo bya biyayuramutwe ko nasanze nguye mu wundi mutego. Nashoboye kugira amahirwe ndiga fashijwe n'umuryango, ariko sinashoboye kuyarangiza kubera ikibazo nari mfise cyo kwizizigwa ku biyayuramutwe. Narayahagaritse cegeraho ndaja no mwibarabara byanka yuko nshobora guhagarika ivyo biyayuramutwe. Niho nashoboye guhura n'umuvyeyi ariwe murongozi wa kino kiga bita Ciza Viateur, yasanze aho narindi mwibarabara, aramfata ukuboko, naramwiganiriye histoire yanje ukuntu imeze, aranyemeza yuko byose bishobora gusubira mu murongo kandi akangarura icyizere muri jewe. Nanje ndamufata ukuboko turajana, nuko kucanzana muri kino kigo Strong Bridge, aramfasha kandi vy'ukuri ndashima cyane gose kuko uko naje n'ukuntu bigeze ngaha sico kimwe. Mu kumfasha nafashijwe n'abaganga, abapsychologue, nafashijwe n'abapsychiatre, bagiye baramerekeza muri urwo rugendo rwose ko gukira kwanje. Muvyeyi ni yabagaritse ngaho kuko narahagaritse ishure, narihagarikije mu kabiri wa universite, yaransubije ku ishuri, subiza ku ishuri kwiga ndiga kwizana kino gihe narahejeje. Amazina yanje nitwa Blaise Remesha, nanje ndi umwe mu baciye muri kino kigo ca Strong Bridge. Nahamaze amezi abiri, ndi umwe mu bafashijwe cyane kuko naje ngaha bitameze neza, naje bigoranye pe, ko vraiment ko sinari nafashe amadrogue nkuko bamwe bavyumvira, yabaye santé mentale, ndadeprima. Hama muri famille ibonye ko no byase bahise banzana ngaha muri kino kigo, ndabatraité pendant 2 mois, baramfasha cyane, baranyegera, baramfasha mu buryo bw'imiti. Hama ndabapoze, ndaheza ndasubira ku murongo. Maze gusubira ku murongo, icyo navuga kandi muri kino kigo badufashije, nubwo mumva batanga imiti, baratwigisha, bakatubwira ati ko mwifata gutya, cyane cyane mu mvo zo gusenga, akavuga ati mwiyagireze Imana kuko mu Mana niho mu ibintu nyene byose usanga biriko birarengana. Kuko ico gihe je nari nagize abagenzi rero twagendana, hama ndabizera cyane, novuga ko nko kurusha Imana. Hama nsanga nyene barampemukiye, ubwo nyene cyane ngira iyo depression. Baratwigishije gusenga, hama mpita nifatira ingingo je nyene nta nundi nyene panda iyo 1 mois hafi n'indwi zinga ko yabaye nka 2 mois exactement. Mpita nifatira ingingo ndavuga ati ko ibi bintu ndabihagarika, hama nkegera Imana. Nubwo canda maze kuva muri kino kigo ndagenda ndakizwa, hama ndegera Imana. Nizera ko kino kigo ari kigo gifasha cyane, kandi beshi ico gihe twari komwe exactement barasohotse, nta n'umwe nibaza ko ari nka babiri baba bagisigaye ngaha nyene mu kigo. Barafasha cyane pe, barafasha cyane. Nanje nabaye traité, ndafashwa, ubaho ngeze ndabashimira cyane kuko mu buzima bwanjye bwari bugeze habi. Numva notumira n'andi bajene situ nko gufata amadrogue, kuko ari gihe nyene usanga mwishoye mu bindi bintu, ugasanga nyene mu mwanya wawe urabutakaje, ugasanga ubuzima bwawe urabwononye. Mwegera Imana, mu Mana byose niho bibonekera, nubwo ufite ibibazo cyangwa iki bitari ko biragenda neza, mu Mana niho byose bitoregwa inyishu. Uwaserukiye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu Bigirimana Joel aratera intege abasanzwe bakorera iryo shirahamwe kubandanya igikorwa cyo kwitaho abariko basinzikazwa n'ivyo biyayuramutwe. Nashaka gushimira cyane Centre Strong Bridge no kubatera intege kuko mwafashije, nkongera nkasaba yuko n'andi mashirahamwe yose yofasha kugira ngo tuje muri uwo mugambi. Nkuko bagiye barabishikiriza,
iyi centre rero si yo gufasha gusa kuvura ariko ni centre y'umwizero, ni centre y'umwizero nk'uko mwabonye yuko abo bashoboye kuvura babasubiza mu buzima busanzwe, arico twokwita mu gifaransa réhabilitation et reconstruction personnelle. Iyi centre rero nk'uko bayise strong bridge, nibe koko inguvu zayo zihagarare kuri ico kintu kugira ngo turabe yuko twotandukana n'izi ngwara zo mu mutwe zivuye ku kiyayura mutwe. Ishirahamwe Strong Bridge risanzwe ryitaho abakoresha ibiyayura mutwe rimaze gufasha abahungu n'abakobwa bagera ku 83 muri uno mwaka. Uno munsi mu kigo hakaba hari abahungu 70 n'abakobwa 3.